Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru ya televiziyo Renaissance. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Amajambo y'inzanko aracigishwa abana. Ivyo vyerekanwa n'ururirimbo rushasha rw'abana ruri ku buhinga ngurukana bumenyi mu ntango z'indwi, aho abo bana bahayagiza umugambwe uri ku butegetsi hama bakigina isamburwa rya Frodebu. Abaserukira abandi bategerezwa kugira ingendo y'akarorero. Nivyo abashinga amateka n'abakenguza amateka bari bamaze iminsi ibiri bariko bariga. Kugwanya igiturire bizotuma haba ugusabikanya ubutunzi mu banyagihugu. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Tshisekedi. Akaba yabivugiye i Abuja muri Nigeria, aho yari mu nama yatunganijwe n'ishirahamwe Tony Elumelu. Idonido y'ano makuru ni Mukanyi Sase. Dutangurire aya makuru mu vya politiki. Abatari bake mu bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baramutse bagwa mu gahundwe basubiye kumva ururirimbo rw'amajambo adasanzwe. Urwo ruririmbo ruhayagiza umugambwe uri ku butegetsi rugahimbaza ugusambuka k'umugambwe Frodebu. Ariko ako gahundwe katewe cane nuko urwo ruririmbo ruririmbwa hama rugatambwa n'abana bato cane basa n'abari hagati y'imyaka 4 n'indwi, bavuga ko bari yisake. Kurikira urwo ruririmbo. Uko kubibugwanko mu bana bizoshira igihugu mu ihumbi. Ubwo nubwo bwa Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka. Kuri we igihugu gishobora kurangwa n'amacakubiri n'amabi adasanzwe. Bijya bintu biragoye no kuraba kuko ni ibintu bitandukanye cyane n'ubuntu bw'abantu. Kandi rero nk'uko babivuga mu Kirundi ati ziza guhona zitangurira mu muguri. Iyo bijya ntwaro ya sendede ikirigisha abana kwaruka abantu bariko barakura, ikabigisha ibintu bibi nka birya, ikabigisha ibintu vy'urwango vy'amacakubiri. Umenye yuko Uburundi bwejo tuvuga ko hajya n'Uburundi bwejo nkuko tubivuga atabantu bazimbazo babarimo, kuko iyo bakugisha amacakubiri ugakura ku macakubiri n'urwango ukamubona ko undi mudasa cyangwa mutavuga rumwe ari umuntu mubi kandi ukwica. Urabona isake kwirya urumva ico bisigura. Isake rega n'abafrode bavuye ku ba FNL kera ubu bitwa abasenere. Urabona barabafata bagafunga bagakubita bakagira byose bakabarenganya bageze ku bafrode. Abandi bo baracekejwe baranumye. Ucubona ko atakazoza Uburundi ushobora kuba bufise, kuko abana ubigisha amacakubiri ukabigisha urwango bakazoba violent, no kuvuga bakazokwica bakarenganya, bakabona ko umuntu adakwije ubuntu, umuntu atari nkabo adakwije ubuntu. Ikiba rero intwaro irimwo urwango, akarenganyo, ugukumirana, ukwicana gutyo. None ico gihugu bariko bararondera nikiye. Uburundi burakeneye abarongozi barangwa n'uburongozi bwiza, narirya ushaka ko umurongozi w'abandi ategerezwa ko umusuku wabo. Ibi ni vyashikirijwe na Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshinga amateka, aho yariko yugurura inama yatunganijwe n'ishirahamwe African Leadership and Reconciliation Ministries Alarm mu mfunyafunyo kubashinga amateka n'abakenguza amateka. Banyakubahwa bashinga amateka namwebwe bakenguza amateka, muri kino gihe mu Burundi cyo kimwe no mu bindi bihugu byo kwisi turakeneye amashirahamwe nkaya adufasha kwiyubaka no kubaka abo turongoye twisunze ifatiro rikomeye
ry'uburongozi bwiza tuvoma ku isoko ridakama ariryo jambo ry'Imana. Tukaba dusabye dushimitse ko abazotanga inyigisho zitandukanye bo kwisunga imico n'imigenzo bikurikizwa mu Burundi, bongere bisunge amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi. Ibi tubivuze kuko tuzi aho isi igeze muri kino gihe. Turazi ko hari ibyo bita byiza ahandi ariko bidashobora gukurikizwa hano iwacu mu Burundi kuko biza bititura imico n'imigenzo yacu. Mu nama nshingamateka hamwe no mu nama nkenguzamateka by'u Burundi turashimiye mwivuye ku mutima ishirahamwe Alarme Burundi ku bikorwa rimaze kurangura mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Aha ntitwokwirengagiza intererano yaryo mu kwigisha abarongozi b'amashengero atandukanye, abacamanza, abakenyezi barongoye abandi, ugwaruka, ibisongerezi n'intwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare, abagwizatunga hamwe n'abarongoye imigambwe. Banyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, mugiye kumara iminsi 2 muri kino kibanza. Twizeye ko atanumwe azotaha uko yaje. Ngo vyoba vyiza abarongozi barinze guca mu nyigisho imbere yuko baja mu mabanga yabo. Ngo umurongozi abakwiye kuba karorero mu barongoye. Ivyo bikaba vyavuzwe na Banshijyanino Fabien yari muri izo nyigisho. Tumukurikire. Ico batugije cerekeye uburongozi mboneza kimwe n'uburongozi ngenduzi, no kuvuga yuko umurongozi mwiza ari umurongozi mboneza aje imbere y'abandi akabayereka ivyo bikwiye gukorwa, mugabo no wishira mu kibanza cabo, hanyuma kongera akaba umurongozi ngenduzi asubira kuraba ko ivyo yarongoye abantu babishitseko, mugabo akarondera ko bavyiyumvamwo, batabona ko ari ivyo azobashiraho, oya azobayobora gusa kugira ngo akubikunde ivyo azi ivyo basumvya babibashibona babone kwiteza imbere bakorekeje inguvu zabo n'ubumenyi bwabo. Isi igenda irahinduka, kwisi igenda irahinduka. Umuntu hari no munsi yokora ibintu bijanye n'uburongozi batwigishije no munsi, ivyo baye vyiza gusumba iyo abantu bose mu kwinjira mu mabanga babanje guca muri izi nyigisho, bagaheza bakabico bagiye gukora n'ico basabwa n'ico bazobona mu nyuma mu mpinduka bazaba bakoze mu burongozi bwabo bamaze gutakira abarongozi. Insiguro y'Ubufaransa ntifaditse, ntivyumvikana ingene igihugu c'igihangange mu gateka kazi na muntu gifasha leta ikora mabi y'agahomera bunwa. Ivyo bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka. Abivuze inyuma yaho ubushikiranganje bw'Ubufaransa bujejwe imigenderanire buvugiye ku radio RFI. Kuri we iyo mfashanyo nta wundi igenewe atari leta. Nta siguro nimwe yo bifashe mu gihe Abafaransa ari bo bonyene biyonjoroye mu bindi bihugu byose binganya kubarutura bakiyonjorora, kandi bari kumwe n'abandi muri rya nama y'amahoro n'umutekano ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ONU. Ikaba Abafaransa bakaba bari kumwe n'abandi harya muri ryo muryango w'ubumwe bw'Iburaya, bari kumwe bafatiye ingingo hamwe yuko Burundi bagusaba yuko buhindura uko babereza agateka kazi na muntu, ukarwana intwara rusange bakumvikana bose. Mu gihe rero atakirahinduka, Abafaransa bakiyonjora bakagenda bakavuga ngo batanze imfashanyo, ivyo babo ntivyumvikana kuko utanguye kumva yuko bavuga ngo ntibafasha leta, none abasoda n'abandi saba leta, abasoda n'aba leta. Kandi gitangaje kuri ivyo by'abasoda nuko abo basoda harimo mu benshi bakora ivyaha by'agahomera bunwa. Ico kumenya kindi nuko Ubufaransa buri muri amasezerano ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Mu gihe iyo sentare yatanguye kugira amatohoza kuvyereka ivyo vyaha vy'agahomera bunwa,
Ubufaransa bukaba buri muri ayo masezerano bwategerezwa kwigumya ntibuje gufasha igihugu kiriko kiragirizwa yuko gikora ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu leta igihugu ca Mexique na leta ikora ivyo vyaha biratangaje kandi ntivyumvikana kuko nanone Ubufaransa bwitwa ko buri mu bihugu vya mbere vyaharaniye agateka kazi na muntu ivyo bintu vyitwa déclaration des droits de l'homme et du citoyen no bari mu ba mbere babikoze mbere ubwo rwandiko rw'uburenganzira bw'abantu butahangagwa budasubirwamwo nibwo mbere bwavuye bukaba inkingi yarujya rwandiko rw'ishyirahamwe mpuzamakungu Declaration universelle. Gukomeza intwaro hagati muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nico kizofasha Felix Tshisekedi kugwanya igiturire kigisibije mu gihugu. Avuga ko ivyo bizotuma ubutunzi buvuye muri iryo gwanya ry'igiturire bukwiragizwa mu banyagihugu. Ngo kuko igiturire kiri mu ntambamyi za mbere ziterambere muri Afrika. Umukuru w'igihugu ca Kongo yabivugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bamwe yatumwe ko nishirahamwe Tony Elumelu i Abuja muri Nigeria hari mu mpera z'indwi iheze. L'un des fléaux. Imwe mu nzitizi muri Afrika ni igiturire. Igiturire cyaratumye cyane Afrika idatera imbere. Naho igiturire kitavukiye muri Afrika ni kibi gituma inguvu akarere gakoresha atahozi gashikana. Kuva nshika ku butegetsi mbere n'imbere yaho igihe nari kongwanira ubutegetsi kugwanya igiturire byari mu migambi yanje. Kuko ni inzitizi yo kugwiza amafaranga no kuvuga uburyo twoshobora kugabanganya mu banyagihugu atankunzi kugira dusununure ubutunzi n'umwimbu. Nico gituma ico nashize imbere ngishika ku butegetsi ko ari ukugwana kugira amahoro n'umutekano bisasagare kuko hari imishamirano iva ku migwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abantu bava hanze batera bavuye mu bice bimwe bimwe by'igihugu cacu bagatuma harangwa amarira umubabaro n'agahinda. Turiko turabigwanya harimo no gukomeza igikorwa c'intwaro mu kuyikwiza mu gihugu cyose. Ibyo bizofasha leta gushinga imizi. Kuvaho izoshobora kugwanya izo nzitizi harimo igiturire, ukudahana n'ibindi vyononera ubutunzi bwacu. Ces anti-valeurs qui sont la corruption, l'impunité et bien d'autres choses qui minent notre économie. Aha niho amakuru y'uno munsi agarukiye tukaba tubashimiye ko mwayakurikiranye naho ubutaha.